bakunzi bacu bakunzi b'urubuga BF mu nkunde ndabaramutse nogenda bayikaze mu kiganiro cacu cuno munsi kenekerezo rya 11 kwezi kwa kane mu mwaka w'2025 no munsi tukaba tubazaniye amakuru abantu benshi batari bwamenye. Amakuru tubazaniye no munsi nuko muri warekari inyuma yaho M23 havuye ubu hariko haraboneka impinduka mu sesanguza ko dufasha kugira ngo atubwire ibiriko birakogwa inyuma yiva ya M23 muri warekari. Tuvuye ngaho turaja gusimbira kutangazo M23 yashoboye gushira hanze ku munsi w'ejo hise aho yashizemo amajambo akomeye cyane nayo turaza kuyasangira mu kino kiganiro. Ariko rero imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina mu nkundiye manzi ndamuramutse ndamuhani ikaze mu kiganiro cacu. Bwana musisanguzi ndakora mu kice cyane. Amahoro cyane bwana journaliste. Nizere ko umeze neza. Ego. Ikiganiro twakoze mu gatondo cavugishije abantu benshi cyane gose. Ego. Ndabona ko ari cyo tuzakuririrako kugira ngo niki dushobore kugisesangura bagitahure kabisa. Mu kiganiro cyacu mu gatondo bwana journaliste twako twerekana ingene ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda byari byarahagaritse kuvuga ku makuru y'intambara ziko zibera muri Kongo n'ingaruka yazo. Ariko tumaze iminsi tubona ko byagarutse bimwe bariko baragaruka nubwo batariko baratanga inkuru nkuko biri mugabo uburyo bagarutsemwo baje mu buryo butandukanye nubwo bahora bakoramwo inkuru. Kuko mu minsi ya mbere hari nabo byashika mbere bakaja ku rubuga rw'intambara bakirekana amasanamu réel y'ibintu biriko biraba ingene bariko barasana. Je ndibuka muri Goma barerekanye umunsi bafata Goma hari igitangazamakuru cyo mu Rwanda cari kuri tere cerekana ikibiriraho cyane gose. Ndibuka kandi no muri nigihe bari kubagira amajanje gisagara ca Bukavu ca Uvira bageze Kamanyora hariho amasanamu berekanye nuvuga ari na viola aho berekanye isanamu y'umuntu barashe direct donc biriko birabikiraho baramurasa bavyerekana byose namira ca ku rubuga. Mugabe nyuma yaho ntibasubiye gutanga amakuru y'ibiriko birabera ku rubuga rw'intambara cyane gose. Abantu rero bari baza ati none ni kubera iki bino bitangaza amakuru byaciye bihagarika kwerekana amakuru. Uyu munsi naho bari baza bati none ni kubera iki bino bitangaza amakuru byagarutse. Mu kiganiro twakoze mu gatondo natanze point zibiri jewe nibajije yuko zoba zatumye bagaruka gusubira gutanga amakuru. Bwa mbere navuze yuko babonye ko atayandi mahitamwo bafise n'abantu babo nuko fan base yabo yabaremereye byabaye ngombwa yuko bagaruka ku rubuga kabisa. Kabiri navuze yuko babonye ko abapatro babo ndavuga M23 ababosi babo hari ntinyanyuro bakoze ishobora gutuma boronka amakuru basubira gutanga nkuko bahora batanga. Ubu rero bona journaliste ngo banuririre hano nyene ukuri guhari nuko babonye kabisa ko ababosi babo bagarutse ku rubuga rw'intambara. Uti gute? Reka tuje warikare nkuko ari wazinye kuri po ya mbere warikare aho aba M23 bakubitiweyo bakavayo ndavuga warikare centre ariko na nubu bakihagira amajanja kugira bare ko boshobora kuyagarurira. Inyuma yaho harabonekanye ibinogo rusangi bihambwemo abantu ndetse hakabaho nabandi batahambwe bagiye barajugunywa mu mashamba atandukanye aho FARDC yitabaje Croix Rouge kugira ngo baze kuraba ko bashobora guhamba ivyo biziga ukubera ko umunuko wari mwinshi muri warikare centre. Bona journaliste iyi ni nkuru imwe mu bitangazamakuru byashikiyeko aho mbere byo byashitse bivuga yuko FARDC nuko ijya ko warise FARDC abawazarendo FDNB n'interamwe bakazishiramwo ngo bashitse bakora violence barica abene gihugu ngo aho aba M23 bahaviriye. Bivuze ko
M23 niyo yaricunze umutekano w'abenegihugu hama rero imaze kukinjura aba FARDC na coalition yabo yose baca bashika bica abenegihugu. Ibi biri mu itangazo basohoye ku munsi w'ubwana journaliste. Iki rero umuntu aca yibaza none Uvira abantu bariyo bacunzwe nabande za Karemi zande hose abantu bariyo bacunzwe nabande ko hose tuzi ataba M23 bahari bariyo. Bona journaliste ibi ni ibintu novuga n'amakosa abagwanyi kenshi bakunda gukora kugira ngo biyeze ku bene gihugu no ku makungu. Ni kuvuga mu gihe baba bahanganye bakabona yuko akarere bafise umwanya n'umwanya bashobora kukakwa baca bakora amakosa y'indengakamere kugira ngo bahavuye ace yitirirwa babandi bahabakuye. Ibindi bintu twaba twabibonye mu bihugu byinshi, ibintu bibaye muri Kongo gusa, kandi no muri Kongo sibwo bwa mbere bino bintu bibaye. Tumaze iminsi dusemerera yuko Bukavu abenegihugu bariko barapfa kandi bishwe Rubozo. Tumaze iminsi dusemerera yuko Goma kabaye bariko bicwa kubi. Twarerekanye n'umuryango heruka kwicirwa muri Nyiragongo. Bo n'amakosa menshi n'ubwicanyi butagira n'izina bumaze iminsi biriko burakogwa n'aba ba M23 mu gihugu ca Kongo. Usibye ubwicanyi rero bwana journaliste hariho n'ubundi bukozi bw'ikibi buyobeye mbere novuga ko bwo burenge n'ubwicanyi aho bamaze iminsi cyane cyane byibonekeje muri Nyantende na Nyangezi no muri Mudaka aho bagiye bafata ibiturika sinzi ko bita amagrenade cyangwa amabombe bitanamenyerewe wanashaka ku buryo umuntu akibonye abona ko ari kibombe bakagenda bitera mu mirima y'abantu mu mihana ahantu abana bakinira kugira ngo bishobore kugira gute kubaripura. Ibi babizanye mu gihe aba FDNB bamaze iminsi babicira mu mitego y'ibiturika babatega mu nzira bacamwo bigaca bibaripura. Iyi rero nayo ni systeme baciye badopta kugira ngo babitege bizohita na bene gihugu bize kwitirirwa aba FDNB kuko ari bo bamaze iminsi amenyerwa mu mitego beniye. Ibi rero nibaze ko ari ibintu bona journaliste mwebwe abatangaza abamisha makuru mugomba gusemerera mukerekana ukuri kwa bino bintu kuko nkamwe vyogumuku aba victime bobo bazoguma baba benshi gusumba. Iki kintu rero bona journaliste reka nshinda kijaniranya n'iri tangazo basohoye muri rusangi sinirirwa ndanabisoma byose kuko nabonye umenga ni ibintu by'ibinosense rabamwe bikenewe ni ibintu by'ibinosense igituma ndabivuze ni kubera iki bavuzemwo yuko ngo kuva abo basohokeye muri warikare ngo kubushake ngo kugira ngo bubahirize amasezerano y'agahengwe kagamije kugira ngo barondere amahoro biciye mu nzira y'ibiganiro ngo FARDC yo yaciye iguma isakizayo abasirikare bayo ngo ndetse nabo muri coalition no kuvuga aba FARDC aba Wazalendo FDNB hamwe n'intera hamwe barazishizemwo FDLR yes aba rero ngo ni nabo ngo bashitse bakora amabi menshi muri warikare ngo ibiro ngo bigatuma ngo M23 idashobora kuvyihanganira. Ikindi kintu bona bavuze ngo kuvaho nyene basina bahagaritse imigwano ku bushake kugira ngo bubahirize nyene ibi biganiro bitekanijwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 ngo coalition ya FARDC Wazalendo FDNB hamwe na FDLR ngo bobo baciye bagwiza ibitero cyane kabone ko bashoboye no guca babambura ubuce 8 baramaze gufata. Ikindi kintu rero cyanamba baje gusumba naho bace bavuga ngo baciye bagwiza ibitero mu bwoko bw'abanyamurenge kugira ngo babahonye abanyamurenge. Urumva bona nico tubona navuze ko nashobora no kubisoma parce que ucumenganije niko ndabishikiriza. Rero mu kurangiza
basa batanze mise en garde aho bavuze ngo ntibagiye kwihanganira uyu mwifato ugayitse wa FARDC ngo bagomba gusubira guhaguruka nabo barengere inyungu z'abakongomani cette fois bavuze muri rusange urumva rero bwana journaliste ariko tunavuze kandi nuvuga ko ari bi no sense ni kubera yuko twebwe mu makuru twashikirije kuri no rubuga twarerekanye ibitero byagabwe na M23 muri kino kiringo nabo nyine ubwo bivugiye yuko ngo bari batanze agahembo baragabye ibitero vuba cyane aha muri plaine de la Ruzizi baragabye ibitero baragaba ibitero muri Warikare mu mashamba Warikare inyuma yaho bagerageje gusura kwinjira centre bikabananira baragabye ibitero muri Masisi naha mu Minembwe bavuga baragabye ibitero aho mbere basize ubuzima benshi igihe bagenda gutera bagaca basanga aba FDNB babateze hama aba FARDC nabo bazendo nabo babazungutse baciye inyuma urumva ko kuri zimpande zose zishamiranye muri Kongo bisa nkaho bariko barahendana nta kuri namba ku mpande zose bariko baravuga kuko yaba FARDC amasezerano yari aviyoye yaba M23 amasezerano yari aviyoye voilà ni kimwe ku kindi aha rero jencha mbona yuko uyu yasohoye amatangazo ariko araboroga kuko bamusumbije ingufu nawe ubwiwe yari aviyoye amasezerano ireve n'abandi bari aviyoye none kubera iki atubahereje amasezerano ngo abone gutunga agatoki abandi ikintu cy'umuntu aca yibaza sasa journaliste bya bitangazamakuru rero byagarutse kwerekana ukuri ku rubuga rw'intambara no Pascal bikunda burya ukuri kwamaze kumenyekana ni kugira ngo berekane yuko FARDC iriko irarenga amasezerano nta yindi mpamvu nta yindi target kubona bashoboye kwemera yuko ubuce 8 bwafashwe baca bakongerako ubwo buce bwafashwe mu gihe hari hatanzwe agahengwe kugira ngo barabe ko ikibazo gihari cokemurwa mu nzira y'ibiganiro ucambuye ko kubona journaliste byagarutse kubera iyo ntumbero ntabwo byagarutse ngo nuko bigomba gutangaza amakuru kabisa nko muvyumviza umusisanguza ashoboye kubiduhereza neza cyane reka ndamushimire cyane nizere yuko aho muri hose mwashoboye kubitahura kuko yabivuze neza cyane bwana musisanguzi kangire ko ndenda gushimira cyane ibiganiro cyiza duhaye nizere yuko abantu uza guhura mu bindi biganiro nabo tukiri kumwe yes bwana journaliste merci sana haracari kare mu masaha imbere tuja ku rubuga rw'intambara tubabwire ingene hifashe kabisa kananje ndabaseze ndabifuriza ibihe vyiza twongere guhurira mu kindi kiganiro mu kanya gato cyane bye bye